reka nongere mikaze bakunzi b'urubuga B-Info Plus ndabaha nikaze mu kino kiganiro cacu ca rino joro aho tugiye kuyagana cyane ku biriko birabera ku mirongo y'urugamba nk'uko twari tuhejeje kubibasezeranya mu kiganiro gihetse. Ubu tuvugana tubazaniye amakuru novuga yuko abantu benshi batabashije kuyamenya, aho ubona yuko iyi wazalendo ikomeza kugaba ibitero mu buce bwinshi bugiye butandukanye. Dusimbire muri territoire ya Fizi aho bitwa muri Rugezi, neza na neza wazalendo yashoboye kuhagaba igitero gikomeye cyane, ndetse amakuru dufise yizewe nuko iyi wazalendo yahitanye abagwanyi benshi batwigwaneho n'abanyamurenga, abantu benshi batabazi n'abagwanyi ba TABARA. Ibiri mu makuru twashoboye kubatorokaniriza uno munsi mwarinoje kugira ngo abenshi murare mumenye ibiriko birayagwa hariya mu misozi ya Fizi canke muri territoire ya Fizi. Rero murabizi ko nabandi umwe ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe kumenya ibigiye bitandukanye, ariko imbere ko ndamuikaze ikamanze ndamutse cyane wewe wese dukurikirana ndahengeshanya, haba bari mu Burundi, mu Rwanda, Afrika yose muri rusangi, ndetse muri Europe na Asia. Tubaramutsa tubabwira ati mumeze neza, tubaramutsa B-Info tubabwira ko tubakunda cyane. Rero siningomba kurandira, reka mikaze na kare umusanguzi wacu kugira ngo duhite tumakura tubabwire izi operation zabereye muri territoire ya Fizi. Bwana musanguzi, reka ndakuramutse ndaguhe nikaze mu kino kiganiro. Urakoze cyane bona journaliste. Ntabwo duteba mu majambo. Ego. Reka mikaze abadukurikiranye muri kino kiganiro aho bari hose. Journaliste, kino kiganiro ntabwo twari kugikora kubera ko canditswe no ku binyamakuru bikomeye cyane nka BBC cyane gose, ariko bibaye ngombwa ko tugikora kugira ngo dutange umuco kuri iyo operation yabereye muri Rugezi. Ego, muri Rugezi twama twavuze ibihetangabo byinshi yuko iyi ntambara bene kuyitanguza bayishizemo imitahe myinshi cyane, amafaranga menshi, ariko abantu badukurikirana birabagora kutwizera, biranabagora no kubitahura. Iyo bavuze ko intambara bayishizemo amafaranga, ntimuce mubona gusa ko amafaranga bashizemwo ari yo kugura amasasu, ari yo kugura inkoho, amabrende n'indege n'ibindi. Wapi, narababwiye ko iyi ntambara iri muri Kongo irimwo ubutasi burenze, mw'abantu mwe irimwo iperereza rirenze cyane, bayisutsemwo amafaranga mu gisata cy'itumatumanako, communication kabisa ku rugero rwo hejuru. Iyi ntambara bayisutsemwo amafaranga mu bintu bya communication. Ni nayo nukuvuga intambara nini wanashaka iri kirabera kuri communication, nukuvuga mu gisata cy'itumatumanako. Niho basutse wanashaka amafaranga menshi gusumba. Niyo mpamvu tuje muri studio kugira ngo twereke abantu ibintu byavuzwe uyu munsi yuko atani isano namba y'ivyabereye ku rubuga rw'intambara cyane gose. Bwana journaliste, amakuru dufise y'ukuri avuga ko aba wazalendo bayobowe na Ngoma Nzito bagavye ibitero ku birindiro vyatwigwaneho na TABARA biri muri Rugezi, territoire ni Fizi. Ibi bitero aba wazalendo bagavye bigamije gusubiza inyuma kure cyane aba bagwanyi batwigwaneho na TABARA. Aha ndashize akaburungu cyane gose. Ntabwo ari twigwaneho yagavye ibitero, ni wazalendo yagavye ibitero kugira ngo yegeze kure cyane bano bagwanyi. Mugabe ikintu gitangaje reka ndakikwereke. Mu bitangazamakuru nka byose na BBC rimwo gahuza bavuze yuko imigwano iri ku birometero 80 n'igisagara cha Uvira. Ako kantu urakumva? Ndakumva cyane kabisa. Sinzi nibaza ko n'abadukurikiranye batakumva ko nshatse kuvuga. Ngimigwano iri ku birometero 80 na Uvira. Kubera iki iri zina Uvira ryajemwe muri iyi communication?
niyo mpamvu tuwabigarutse kugira ngo bidusobanurire. Abantu rero bumvise ngo Uvira ntibanarabye n'ibirometero bavuze, ntibanakurikiranye n'inkuru ingene yagenze, baca barapanika ngo Uvira karabaye ngo Uvira yafashe ngo tubarize neza ngo masasu ngo ari hafi ya Uvira. Guys, twarababwiye amafaranga bayasutse mu bisata byinshi, cyane cyane igisata cy'itumatumanako. Ndababwiza ukuri ko muri Rugezi ni kure cyane uvuye muri Uvira paraporo ya Kamanyora. Kamanyora niho hafi ya Uvira paraporo ya Rugezi. None ko batavuze ngo abawazarendo bopeye muri Kamanyora cyangwa Katogota ni ku birometero bingana uku na Uvira, bagombye gushira mu izina Uvira basi. Yego ntacyo basa hano hoho ko batabivuze ko abawazendo bakoze operation ya Katogota ku birometero bingana uku na Uvira. Ibi rero ni ibintu bariko bararema kugira ngo batere ubwoba abantu, batere panike mu bantu. Mugabo ndakubwiza ukuri bwana journaliste n'abadukurikiranye, aba RDF n'abisungo n'aba M23 reka dushire ko n'abagande n'abakenya kuko uyu munsi babonekanye mu operation, ubo ubwabo bariko barabona uburemere bw'intambara, bariko barabona uburemere. Yes, abantu bariko baragwanda intambara ku mbuga, iyi ntambara bariko barayorosha, kumva ko abawazendo 50 bapfuye ku mbuga kuri bo ni ibintu biri easy. Kumva yuko atamu RDF n'umwe yapfuye kuri bo ni sawa. Mugabo aba RDF aba UPDF n'abandi ntanavuze bariko baragwana ku ruhande rwa M23 bobo bariko barabona ingene bariko barahona nk'abana b'imbeba, bariko baratara ingene bariko barapfa. Rero aha igitangaje nuko aba bariko barapfa bariko bahabwa inguvu ku mbuga ewana kuri social media nibihangange kabisa. aba M23 nibapfa barakomeye ku mbuga n'amarobo, mugabo ku rubuga rw'intambara monshere bariko barahona, bariko bapfa kubi. Hari kinyamakuru numvirije kare aho cavuze ngo mu ntambara zabereye Katogota ngo hariho ngo umugenerale w'umu FRDC yafashwe mpiri. Aba generale baba FRDC baraja kuri sha, baraja kuri front baba FRDC. Abarundi bojako kuko nabakozi nabo wazendo urazi ko bajako umu FRDC yo kugira kuri front nivyo bya wapi. Meme n'umukoloneli w'umu FRDC kuri front ndavyibaza. Mugabo ngo hariho ngo umugenerale mu FRDC bafatiye kuri front ejo ngo Kamanyora umugenerale ngo yavuze ukunuku mon cher wa leta. Basi nibaze baraba niyo babesha baze bagerageza kubona yuko voilà abantu bari kubabwira amakuru y'ibinyoma bafise ubwenge. Urumva umugenerale mu FRDC kuri front nayumvije ndatwenga amasikaranyegura. Uyu nyana uyu yavuze ibi ntiyatanzwe no kuvuga kandi yuko ngo aba FRDC ngo bariko bararorera ngo ntibigeze banagwana. Urumva iyi contradictoire, urumva iyi contradictoire. So journaliste n'abadukurikirana mu by'ukuri ndashaka ko abantu duhumuka cyane gose tubona intambara ingende ikiragwanwa ibice byose ndabisubiyemwo M23 irimwo nta ntambara yigeze habera, nta hantu namwe bagwaniye ngo bahafate. Wapi baragwana bagakubitwa bagasubira inyuma bwacu ukumva ngo bahafashe. Kubera iki baha amafaranga ba FRDC bakabaha bijya bice n'ibindi bitandukanye. Katogota bayigwaniye mu myaka ingahe, amezi angahe kuva bagifata igisagara ca Bukavu batanze iminsi ibiri ko baza bare muri Uvira. Ubaheza amezi ane arenga amezi ane byabuze. Noneho bazanye data aba special force bo muri Kenya n'abaganda, tutibagiye aba mercenaires muri byo bihugu by'abazungu ntavuze. Aba ntiburi kuravuga yuko bofata Uvira ukunyene kihorera.
bona journaliste igitero cy'uyu munsi cyabereye muri Rugezi aba wazarendo intumbero ni yuko begeze inyuma aba batwigwaneho na Red Tabara kugira ngo ntibaze guhura n'aba basirikare b'u Rwanda abaganda n'abakenya binjirana muri Ruziba Pluto muri Kaziba kugira ntibahure aba wazarendo bagiye kubapusa begere hirya hariho n'abandi ba wazarendo bari kumwe na FDNB bariko barasa bano baroberi aba bakenya n'abaganda n'abanyarwanda baduze baciye muri Kaziba urumva aba wazarendo bari ku kivi bari mu kazi kose mugabo aba bari mu kazi kose ntibari ko nka babavugira bariko barabaronka wapi aba wazarendo barapfuye baraheze kubitangazamakuru niyo makuru batanga barapfuye baraheze ahubwo nabari ko barasa nitwumva iyo bava kuri bino bitangazamakuru kabisa barabishe pe mugabo tugatangara twumva misi yose aba wazarendo operation misi yose none ntibapfa ntibahera ko baguma babica uzamva ngo hapfuye mirongo mu gitero kimwe barabagwiza kabisa hahandi nyene ukumva ngo iyindi migwano voilà so ndashaka rero abantu badukurikirana yuko mu by'ukuri twuguruka amaso Uvira nta ntambara namba irahaba usivye aba FRDC ngira ngo bari banyora umugi naho nyene baca barabika nk'inkoko ibika amasaha atariyo bavuga ngo nabaye mu 23 abana ubwo nyene baciye bafatwamwo mpiri 37 abandi baricwa barabarashe bashatse guhunga barabarasa barapfa iyo niyo ntambano uvuga abere muri Uvira nayo ni afere yabaye nk'iminota 50 mugabo uyu munsi kumugangurukana bumenyi Uvira iri mu muriro Uvira nta mutekano namba Uvira ibyo byari byakera n'abakongomande rero baciye akenge uribuka bona journaliste yuko bagifata Bukavu n'abapolisi barahungiye mu Burundi n'abene gihugu none ubuko badahunga kandi bavuga datanga ngo ngingwanire ku birometero binaka canke ngintambara ngiri muri Uvira ko badahunga ibaze ibiro bisaba ko twebwe turi kure ndavuga abantu bari kure bumva makuru atandukanye bitangazamakuru bitandukanye baziye barashishoza icambere bamenye iyi nkuru itanzwe nande ivuye he voilà ivuye he igamije iki kuko biragoye ko bona journaliste igitangazamakuru nawe bwawo utaranamenya ukibonye ubwo nyene wumva gitangaje ngo Uvira yafashwe uce na iyo nkuru kuba unaguciriye mu ijoro karota yafashwe acavye ukabibwira ngo ati Uvira yafashwe voilà nawe ugacufata iyo nkuru ukayizungurutsa Uvira yafashwe kabaye utanayitohoje utanayiperereje bona journaliste ndakunze kubwira abantu yuko ibitangazamakuru byinshi bidandaza ikinyoma cyane gose batanga amakuru ahwanye n'ivyifuzo bya bamwe amakuru ataba yizewe atabatohojwe iki nico kibazo rero kiriko kirahaba cyane hano muri Uvira Uvira kuko bazi ko abantu benshi bavyuka baraba kubitangazamakuru amakuru y'Uvira ibitangazamakuru vyose ni Uvira yafashwe Uvira irasugerejwe Uvira byifashuko voilà ibi rero ndashaka menshi badukurikiranye yuko uyu munsi turi tariki 9 ukwezi n'ukwa gatanu Uvira hiriwe neza umutekano uri authentique nta kintu na kimwe kabisa novuga kidasanzwe kiriwe muri Uvira nshatse rero ko abantu baguma batwandikira mention box bandika no ma group bakaduha n'amarinki bitangazamakuru byinshi bitandukanye jenje ntangara none se kubera iki bajya abantu batabaha amarinki yacu bafata amarinki y'abandi y'ibinyoma bakatuzanira kubera ikizi wacu z'ukuri bataziha bajya abantu yabwana musisanguzi ntaketse igihe batuzaniye linki y'ikiganiro kuba ari kugira ngo tubahe umuco kw'ivyo kumatoza natwe tuba twakoze petete yes hari abaduha amarinki kugira ngo basobanuze karukuri mugabo hari abandi bayazana
kugira ngo batwereke ko twebwe twuba tubesha ego hari abo duha tuvugana ngo mwebwe muratubesha ngo ukuri nuko ego agapimisho gapima ukuri we yagakuye hehe ego ko twebwe dufise turafise abantu b'iwacu muri Kongo cyane gose Kongo twebwe ntabwo inkuru batubwira ngo byifashe uko babitubwiye tsoke duca tubaza abantu barenga 4 kugira ngo twumvereye makujya nkuru ari ukuri aho ni mugihe tutaba twishikiye kuri tere tukana bazibaza bari ku rugamba ariko barazigwana ugashira akakoka rero bagaca bafata inkuru ziwacu bakazigira fake so nashaka bona journaliste mu bisanzwe intumbero kino kiganiro kwari kugira ngo dutange umuco mu by'ukuri ndazi ko abantu benshi bamenye yuko muri Rugezi habaye imigwano kuva mu gatondo n'abawazarendo batatse benshi bakimenye gusa ntibamenye yuko ari abawazarendo bagavye igitero bivanye n'ingene bitangazamakuru byinshi byashikirije inkuru byayitanze ukuntu n'abawazarendo bagavye igitero ntabwo ari twigwaneho na TABARA bagavye igitero oya twigwaneho na TABARA bariko barajuwa hore ya defense mu gihe abawazarendo bariko barataka kugira ngo babegeze kure kandi bagize réussite cyane gose bashoboye kubirukana mu birindiro byabo inyuma yo kwica abatari bake bishe abatwigwaneho batari bake bwana journaliste ndakunze kubivuga n'undi abisubiremwo abanyamurenge bazi yuko bagifana twigwaneho nibategura imitima yo kwama mu bigandaro kabisa bategura imitima yo kwama mu bigandaro kuko abawazarendo nta gahengwe uyu mujenerali wa wazarendo Ngoma Nzito yararahera avuga ati uko iminsi yakabaye imigwane kiri muri Kongo nzokwama ngaba ibitero muri Fizi uko iminsi yakaba nta konje nzotanga azokwama batera twigwaneho na TABARA mpaka intambara ihere aha rero abagenzi bazi ko bafana twigwaneho guys mutegura imitima kabisa yo kwama mu bigandaro kuko aba bawazarendo ntibariko baraborohereza aha tubibutse kandi yuko baja kuri front banyoye ubuyi ngira ngo warabonye ingene General Makanaki bamurashe hovyo baramurashe muga yarakomeye voilà hagiye hataba bujya buyibanywa baramutobaguye kabisa amasasu yo kunda ndiba yaratobotse amasasu yo kunda nta kunda ku maguru ku maboko no mu mataka voilà urumva rero ababene wacu bariko bihanga bano abajama b'inkwere reka ndabita imvukira zino mvukira za Kongo bariko baravamia zino mvukira za Kongo bazigaye imbaga babagaya technique nke ngo nta n'ibikoresho bafise mugabo abawazarendo harakanu kanjuheye haraka video nabonye bariko barasenga abawazarendo bagomba baje kuri front byo bintu birabashiki bavuze ngo twizera imbaraga z'abasokuruza ngo n'imiti yo mwishamba ngo hamwe na Yesu Kristo ngo rugamba turarunesha ibintu bitatu urumva bwana journaliste mu by'ukuri abantu bariko barashikira mu 23 bariko barapfa kubi cyane jewe navugaye n'umugenzi ari Bugarama yambwiye ati bro big up kuri wazarendo mboyo mvuga ibi abantu bose bace baza ngo nugushikuza franchement so gushikuza yavuze ati imodoka ziguma ziseha abasirikare bapfuye wewe kubwa ari mu Rwanda ari mu Rwanda tubatone imodoka ziseha abasirikare bapfuye ahubwo nyene umuwazarendo arahavuga ati twashimiye n'Imana mbere ko tutahagumye kuko byari kutugora gukura ibyo biziga byabo aho twabiciye urumva rero bona journaliste abantu nibafane nibafane n'uburenganzira bwabo mugabo ukuri kuri kurubuga rw'intambara kurazwi aba RDF ni mubegere bababwira umuwazarendo cyarico bababwira umu FDNB uriwe nibo babizi cyane gusumba mbere
tego tuko turabitangaza ego nibaza ko bona journaliste twarangiriza ngakino kiganiro reka tukirangize ndaza abantu twabarambiye muri make twakoze iganiro kirekire yes tubizeze yuko tuzongera guhura ndagushimira cyane bwana Musisangozi ego nanje ndagushimiye reka tunabashimira abadukurikiranye nizere yuko umuco twabahaye bawumvise franchement nakoresheje ingufu nyinshi nubwo ngwaye cyane gose nakoresheje ingufu kugira ngo basi bantahure bavyumve ntagire umuntu usaba kumbaza ngo Uvira yifashe gute inyishu nuko Uvira ari authentique itekanye umunsi Uvira izofatwa tuzoyibabwira twebwe tuzoba bambere gutangaza iyo nkuru ego cyane kujya twabaye abambere gutangaza inkuru yuko hari aba FRDC bigize abaye mu 23 muri Uvira barabamesa niko tuzoba nabambere gutangaza yuko Uvira yafashwe igizuba yafashwe asante sana bwana Musisangozi kananje ndaho kugira ngo ndabifurize ijoro ryiza ndaza abenshi bamaze kuryama bandi nabo bari kwaritegura kugira ngo bafate ubusaswa kandi ndabifurize ijoro ryiza ndabizeza yuko tuzongera guhurira ku munsi w'ejo mu biganiro tuzobaha atagihindutse bye bye